Shalom shalom, abagiriwe ubuntu bwo kuvyuka kino gitondo mwese aho muri hose, amahoro ya Kristo Yesu aganze imitima yacu twese. Amazina yanje ni Igiraneza Divine. Turashimiye Imana cyane yongeye kutwemerera kuba hamwe muri kino gitondo, tuyishimira cyane ibyo bimaze kudukorera, ukuntu iba yaturinze, hanyuma tukasha tuyereka ibiri imbere yacu, tukayiha ivyifuzo bitandukanye biba biri mu mitima yacu, tukayereka n'ibiba bitugoye biba bitandukanye. Yesu nashimwe cyane. Nkuko rero tumaze kubimenyera, tugiye kwifashisha umurongo w'ijambo ry'Imana duhagarara ko mu gusenga Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu Banyefeso igice ca 6, turahera ku murongo w'10 tumanuke. Ndasoma nihuta. Ku murongo w'10 haravuga ngo ibisigaye muremeshezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko bo tunigana atari b'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ibyo mwabira ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ibyo byose mwabira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwabira inkofero y'agakiza, bo n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Ku murongo wa 18 musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Yesu nadufashe cyane. Bene data, ibintu tugwana nabyo bifise inkomezi zikomeye cyane. Ntugire ngo nugupfa kubitsinda bene data. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Ritubwiye ngo kuko abo tunigana ngo atari inyama n'amaraso, ngo ariko tunigana ngo n'abakuru. Umva ari abantu boroshe, n'abakuru n'abafise ububasha, ngo n'abaganzi isi y'umwiza, ngo n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Abo tugwana nabo n'abantu bafise inkomezi zikomeye cyane, n'abantu bakomeye, kandi mwibaze imyuka nukuvuga ngo umukristo. Bene dareka ndababwira ikintu kimwe, uru rugendo twatanguye, iyo ubaye umuntu w'Imana ukiyangaje uti jewe ubu ngira mfata umurongo mwiza, ngira ngende mu nzira y'Imana, ngira mfata inzira izonshikana mw'ijuru, udahushagurika, Satani akabona neza yuko wafashe umwanzuro wo kuja mu rugendo ruja mw'ijuru udakebaguza, aje atangura ariko gutera. Nukuvuga ngo abadayimoni rero baca bakorakorana nyabona, ugaca uba cible rero, ugaca uba cible principale, kuko ni wowe uje kumubangamira. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo twambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Nukuvuga turi muri runo rugendo, bene data murabizi, duhura n'ibintu byinshi cyane umwa Satana dutega, araturasa imyambi myinshi itandukanye, imyinshi hari yitugema. Nukuvuga ngo rero naho wabura umukristo uri mu rugendo, ntushobora kuba woshobora guhagarara udatsinzwe utambaye ibintu bigwanishwa bibiri tubwira. Yesu nashimwe cyane. Ngo kubw'ibyo, ku murongo wa 13, ngo kubw'ibyo ngo twabire ibigwanishwa byose by'Imana, ngo kugira dushobore kudatsindwa ku munsi mubi. Yesu nashimwe. Umunsi mubi umeze gutega bene data? Umunsi mubi ku muntu ni umunsi aba ari mu bibazo, ni umunsi aba ari mu bigeragezo, ni umunsi aba ahuye n'ibimugerageza bitandukanye, ari mu buryo bw'amageragezwa atandukanye, yo mu buryo nyine bw'ibintu bimubabaza, cyangwa ni mu buryo bw'ibigeragezo bw'ibyaha. Yesu nadufashe cyane. Erega ibigeragezo biradutera bitandukanye, hari ibintu biza kugira ngo Satani aguma aca hirya no hino kugira tubuze amahoro mu buryo butandukanye. Yesu nadufashe cyane. Nukuvuga ngo rero iyo umunsi mubi wakugeze, ugomba kuba ufise bino bigwanishwa ijambo ry'Imana ritubwiye kugira ngo ushobore guhagarara kuri uwo munsi mubi. Yesu nadufashe cyane.
ikigwanishwa ca mbere ngo nuko dushikame ngo dukenyeje ukuri. Ico ni ikigwanishwa ca mbere, dukenyeje ukuri. Bene data, tuvuga ukuri. Umukristo wese agomba guharanira kuvuga ukuri. Mwabonye ukuri ni ikigwanishwa. Ukuri utagufise hari ahantu hahaze. Mwavyumvise? Nimba uzi ko utavugisha ukuri mu majambo yawe, ukaba uzi ko ukuri ari guke mu buzima bwawe, umenye neza ko hari ahantu hatambaye. Kandi rero nimba hari aho hantu hatambaye, ukaba uzi yuko atakuri ufise, umwasi Satani ashobora kukurasa mu rukenyerero akakugema. Yesu nadufashe cane. Hanyuma ngo twambaye kugororoka ngo nk'icuma gikingira igikiriza. Yesu nadufashe cane. Nukuvuga ngo mu mibereho yawe ugomba kugenda uharanira kugendera mu nzira zo kugororoka, kugendera mu nzira Imana ishima, gukora iby'ubugororotsi, gukora iby'Imana ishaka, uharanira guhora woga mu maraso ya Yesu Kristo. Umuririmbyi niwe yaririmbye neza, aravuga ngo muri iyi si nta muntu ntawugororoka, ngo kandi nta uri no mwijuru, ngo atarabizera ko bogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Uhungire mu maraso ya Yesu Kristo, wihana ibyaha, urandura ikintu cose cyo gutandukanye n'Imana, wambara ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Yesu nadufashe cyane. Nimba udakora ibyo kugororoka, ngo uharanire gukora ibintu Imana ishima, kugenda mu nzira z'ubugororotsi, igikiriza cawe kirasamaye nticambaye. Kandi nimba igikiriza cawe kirangaye, no kuvuga ngo kiri gusa, umwami wa Satani ushobora kukugema mu gikiriza. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma ngo mwambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza. Tumenyere kumviriza ijambo ry'Imana bene data. Tumenye ivy'Imana itubwira kugira ngo ibirenge byacu vyambare. Yesu nashimwe cyane. Ibirenge byacu byambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bizoturinda kuza dutsitara ku kantu kose tubonye, dutsitazwa n'ibintu byose biri muri iyi nzira. Kuko bene data, iyi nzira turimwo irimwo ibintu byinshi, irimwo ibitsitaza byinshi, irimwo amahwa menshi. Kubw'ivyo rero twambara inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 16 ngo hamwe n'ivyo byose ngo twabira inkinzo y'ukwizera, ngo niyo tuzoshobora kuzimisha imyami ya wa mubi yose yakumuriro. Yesu nashimwe. Ni kuvuga ngo umukristo agomba kuba afise ukwizera. Dushobora kugenda muri runo rugendo ngo ushike kurutizera. Yesu yatubwiye ngo umuntu afise ukwizera, ngo naho twogira ukwizera ngo kungana n'akabuto ka sinapi, ngo twobwira umusozi ngo shinguka, ngo utabwe mu kiyaga, ngo ukatwumvira. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga rero kwizera kurakomeye cyane. Inkinzo ni bukriye. Ni ukuvuga Satani araturasa ufise inkinzo y'ukwizera. Umwasi Satani ashaka kukurasa imyami yakumuriro. Iyo myami ni ukuvuga ngo ibigeragezo bikaza, ibintu biteye ubwoba bikagutera, Satani akaza arakurasa ibyo bintu byakumuriro by'ibishirira. Kwa kwizera ufise, ukwizera kukazimya iyo myami. Yesu nadufashe cyane. Ukwizera kukakubera inkinzo. Yesu nadufashe. Ngo kandi ngo twabira inkofero y'agakiza. Ubona inkota ya mpwemu niyo jambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ngo twabira inkofero y'agakiza. Bene data, umuntu afise agakiza araboneka mu nyifato zawe, mu mvugo zawe. Ugira agakiza. Agakiza ngo ni inkofero ikingira umutwe wawe. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo Satani ntakugeme mu mutwe, twambara inkofero y'agakiza bene data ikingira umutwe. Ngobo ni inkota ya mpwemu, ngo niyo jambo ry'Imana. Bene data turondere mpwemu ye. Ntushobora kuzotsinda aba bantu abo tunigana babakuru n'abafise ububasha badafise inyama n'amaraso, n'abaganzi isi y'umwiza udafise mpwemu yera. Iki kintu ca mpwemu yera maze imisi ndagiteba ko cane. Umukristo wese ari mu rugendo ruja mwijuru ategerezwa kuba afise mpwemu yera, kugira ngo uzoshobore gushobora ino nzira ipfunganye turimwo bene data. Udafise mpwemu yera ntibikunda kuzoshika, ntibikunda, kubera Satani afise inkomezi nyinshi. Ntushobora kuzomutsinda udafise mpwemu yera. None ngo twabira inkofero y'agakiza, ngo bo ni inkota ya mpwemu, ngo niyo jambo ry'Imana. Yesu igihe yageragezwa na Satani
murazi ko yamuneshesheje ijambo ry'Imana ngo kandi Yesu ngo yabanje kuzuzwa mpwemu yera. Mwari mubizi ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu avuye muri Yorodani yabanje kuzuzwa mpwemu yera. Reka ndabibasomera. Reka dusome Luka igice ca 4 ariko duca dusubira mu Banyefeso nako ndabereka ibigwanishwa vy'Imana mugumye ayo majambo. Tugeze ku kigwanishwa ku nkota ya mpwemu ariyo jambo ry'Imana. Nukuvuga ngo muri Luka igice ca 4 ku murongo wa mbere umutwe w'amajambo haravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Ku murongo wa mbere Yesu yuzuzwa mpwemu yera. Mwabibonye Yesu yari Imana ariko yarujujwe mpwemu yera, ava kuri Yorodani agendeshwa mu bugaragwa na mpwemu amarayo iminsi 40. Mwibuke ko Yesu yari Imana ariko iyi si kugira ngo abashe kuyishobora yabanje kuzuzwa mpwemu yera. Nico gituma umukristo wese ahari adafise mpwemu yera, ntuzi ivyo urimwo n'ukuri. Gerageza urondere mpwemu yera, tanga urusenge, wiyirize, wisonzeshe, urondere mu nyonga h'Imana, utandukane n'ikibi cose, wiyeze kuri gato no kuri kanini, urondere mpwemu yera. Iyi si ntuzoyishobora. Aba bakuru n'abaganza tugwana nabo muri iyi si ntuzobashobora, ntuzogenda ubashobora utagira mpwemu yera. Ngo Yesu yuzuzwa mpwemu yera ku murongo wa mbere, turacari muri Luka, ava kuri Yorodani agendeshwa mu bugaragwa na mpwemu amarayo iminsi 40, ageragezwa n'umugwanizi. Turi ku murongo wa 2, kandi muri iyo minsi ntaco yariye, ishize arasonza. Ku murongo wa 3 umugwanizi aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana bwirira ibuye ricika umutsima. Mwavyumvise ko umugwanizi yagiye kumugerageza. Hanyuma Yesu aramwishura. Mwumvirize Yesu ukuntu yamwishuye. Yakoresheje ijambo ry'Imana. Yamwishuye ati ku murongo wa 4 Yesu aramwishura ati vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Mwabibonye ga bene data. Nukuvuga ngo Yesu mukunesha Satani yamuneshesha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya yera. Icanditswe cera c'Imana nico Yesu yaneshesha Satani. Nukuvuga Satani yaramugerageza, Yesu agaca musubiza yishimikije ijambo ry'Imana. Mwabibonye inkota ya mpwemu ariyo jambo ry'Imana. Satani nakugerageza ikintu uzomuneshesha ni inkota ya mpwemu ariyo jambo ry'Imana. Ku murongo wa 5 turacani muri Luka, Yesu ageragezwa na Satani. Ku murongo wa 5 aramudugana amwereka ubwami bwose bwo mw'isi mu kanya gato. Umugwanizi aramubwira ati ndaguha ububasha bwose n'ubwiza bwabwo kuko jewe nabuhawe kandi mbuha uwo ngomba wese. Nuko niwamfukamira ukansenga ubwo bwose buraba ubwawe. Yesu aramwishura ati vyanditswe. Murabona ko yifashisha umurongo w'ijambo ry'Imana. Vyanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe abari usaba yonyene. Muravyumva Yesu mu kugira atsinde Satani kubitisha ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo w'9 amujana i Yerusalemu, amuhagarika mu gatwe ku rusengero, aramubwira ati niwaba uri umwana w'Imana ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame, kandi ngo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Mbe mwabonye ko Satani mu kugerageza Yesu nawe yitwaje ivyanditswe. Hari ibintu Satani azana rero vyiyambitse uruhu rw'ijambo ry'Imana, vyiyambitse ibintu bimeze nk'umuco, bije kukugerageza kugira bikugwisha. Mwene data, nico gituma utegeza kuronka mpwemu yera. Nico gituma utegerezwa kurondera mpwemu yera kugira ngo aguhe amaso abona kure, amaso ashobora kubona akadiserna, agatandukanya ibivuye ku Mana n'ivy'umwasi Satani aje yambitse umuco wo ku Mana. Yesu nadufashe cyane. Murabona ko mu kugerageza Yesu Satani yakoresheje ijambo ry'Imana. Mwabibonye Yesu aramwishura ati ngo vyaravuzwe ngo ntukageregeze Uhoraho Imana yawe. Yesu nashimwe. Umugwanizi arangije ivyo mugerageresha byose amara igihe amuretse. Mwabibonye
none umugwanizi yatinyutse umwana w'Imana ari we Mana Yesu Kristo yavuye mu ijuru. Uribaza wewe urinde yotinya mwene data ko turi hano mu isi kandi twambaye inyama n'amaraso, umubiri w'inyama n'amaraso. Azokugerageza kandi azokugerageza buri munsi akugerageresha ibinabiriye. Nico kandi murabona Yesu yabanje kuzuzwa mpwemu yera kandi ari Imana, hanyuma mu kunesha Satani yifashisha ivyanditswe vyera. Yesu nashinga no kuvuga iki rero? Uri umukristo, ikigwanishwa kimwe mu bigwanisho ushobora kugira kugira ngo uzoshobore gutsinda umugwanizi Satani, uzoshobore gutsinda abo tunigana nabo, ni uko uba wambaye uba ufise mpwemu yera, hanyuma ijambo ry'Imana rikaba muri wewe rigwiriye. Yesu nashimwe cane. Twisubirire hamwe, twariko turasoma mu Banyefeso 6 tuje ku murongo wa 18. Musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje gose musengera abera bose. Yesu nashimwe ngo dusengere muri mpwemu ibihe byose. Beneda dusenga Imana, gusenga. Yesu Kristo yahora agenda ngo abandi baja kuryama, Yesu akaja ku musozi. None mwibaza, erega Yesu yarafise aho yavutse, yarafise ahantu yategeza kuba afise nyene yoryama. Yesu ntiyari kubura haryama, ariko Yesu aba bwarira agaca aduga ku musozi. Yesu nashimwe yabagiye kugira gute? Yabagiye gusenga. Gusenga ni charge bene data, n'ugusharija. Urabona telefone dukoresha umuriro. Ntushobora kumbwira ngo woshobora gukoresha telefone utayicomeka ku muriro ngo ijemwo umuriro. Haragera igihe ikabadesharije umuriro ugahera. Yesu nadufashe cyane. Ntushobora kumbwira ngo uri umukristo uja mwijuru udasenga. Rondera mpwemu yera, hamusengere muri mpwemu, niho uzoshobora gutsinda abadayimoni, niho uzoshobora gutsinda abo tugwana nabo bafise ububasha. Izo mpwemu mbi z'ahantu ho mwijuru batari inyama n'amaraso, kandi ngo bafise ubushobozi. Yesu nadufashe cyane. No kuvuga ngo rero mwene data, ibi bigwanishwa byose muze murasoma Bibiliya zanyu, mwige guserangura Bibiliya, iri jambo ry'Imana ukurisoma, kumviriza ubutumwa bwiza. Mwabonye ni ikigwanishwa kimwe gufata umwanya wo kumviriza ubutumwa bwiza Imana ibyicisha mu bantu bayo, ibwira abantu. Yesu nashimwe cyane. Ni ikigwanishwa kimwe mu bigwanishwa bizogufasha kugira gute? Bizogufasha kudatsitara, kutagenda utsitazwa n'utuntu twose ubonye, n'akana kari kukose kwama wari mu nzira atazokuzibura mu birenge. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ijambo ry'Imana rero ribe muri twebwe rigwiriye, niyo tuzoshobora gutsindisha wa mugwanizi Satani. Mwabonye Yesu Kristo ko yifashisha ivyanditswe. Yesu nashimwe cyane. Rero bene data, kino gitondo ciza Imana itugabiye, Imana itwemereye kumva ino message ivuye mu ijuru, ndabipfuriza kurondera kugira umwete wo kwambara bino bigwanishwa bene data, kugira ngo tuzoshobore gutsinda umugwanizi Satani, hanyuma tushobore kugenda muri ino nzira tuzogereye amahoro. Yesu nashimwe cyane. Kandi tuzoshika mu izina rya Yesu Kristo. Tuzogenda turafatana amaboko gutya nyine twibukanye ivyanditswe vyera, tugenda twibukanye buke tuzoza tubona tugezeyo. Yesu nashimwe cyane. Rero bene data, kino gitondo umuntu wese ahari ariko aranyumviriza agira umwete ukwambara bino bigwanishwa niba wifise vyuzuye, umwa Satani ntazogushobora, kuko wewe wese uzobukingiye. Yesu nashimwe cyane. Wabibonye, umutwe uzoba wambaye, igikiza kizoba cambaye, uzoba ukenyeye, ibirenge bizoba vyambaye, uzoba ufise inkinzo. Nukuvuga ngo mwico gihe rero Satani ntahana ashobora kuguca, kubera aba bantu nushaka kubagwanya wenyene utambaye bino bigwanishwa ntibishoboka. Bene data, ibi bigwanishwa birumvikana, birasobanutse. Ubisome, uzuragerageza, hanyuma usabe mpwemu yera azogufasha kwambara bino bigwanishwa. Uzogenda ufise mpwemu yera, uzoja usanga ubifise.
hanyuma rero tugiye gusenga Imana rero nk'uko twama tubigenza. Umuntu wese ahari asenga Imana ku giti ciwe, usengere mu mutima nimba aho uri udashobora kuduza ijwi. Hanyuma nimba uri wenyene ushobora kuzamura ijwi, reka tujane muri iri sengesho dusabe Imana itwambike. Yesu nashimwe cyane, kuko tutambaye, muravyumva nawe umuntu aba atambaye, ahantu utambaye nyene umwami uragufata, nakurasa utambaye hari ahantu hatambaye uragufata. Yesu nashimwe cyane. Kandi umuntu akomerekera ku rugamba ni hatari, ushobora gukomereka ukavirirana bikakuviramwo no gupfa mu buryo bw'imwemo. Yesu nadufashe cyane, nico gituma tugomba gusaba Imana ikatwambika bino bigwanishwa byose bigira vyuzuye, niyo tuzoshobora kugenda muri runo rugendo rugoye tukazosanga twarashitse amahoro. Yesu nashimwe cyane. Mana data wa twese uri mwijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turaje imbere yawe. Mana wagize neza, wongeye kutuvyutsa kino gitondo. Mana n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe nawe, nuhabwe icubahiro. None Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimiye kuri rino jambo ryiza ry'ubugingo duhaye kino gitondo, utwibukije kwambara ibigwanishwa byose utanga. Yesu tuje imbere yawe, turakwinginze ngo utwambike. Mwami Yesu Kristo, mwemu yera mufasha wabizera, ngwino ubane natwe muri runo rugendo, udufashe kugenda twambara bino bigwanishwa, kugira ngo Mwami Yesu Kristo dushobore guhagarara tudatsinzwe n'ubugunge bwawe mugwanizi Satani, kuko Satani nta kindi ashaka atari kutwica, kwica ubugingo bwacu n'imibiri yacu, kugira ngo aduhenebereze muri Gehinomu. Ariko waramutsinze Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu Mwami Yesu duhungiye mu biganza vyawe, turakwinginze Yesu Kristo ngo utwambike, udufashe kwambara bino bigwanishwa. Uzobukoze Mana, kuko turi twenyene nta kintu na kimwe twokwishoboza. Uru rugendo Mana nukuri twosigara muri runo rugendo. Satani yodutsindayo ntitwoshika Mana. Hanyuma Yesu, nkuko twama tubigenza rero, ikituzanye nyamukuru Mana ni ukugushimira. Wakoze, wagize neza, twongeye kubyuka tubona duhumeka umwuka w'abazima. Nta kintu na kimwe twakoze kugira ngo uyu mwuka Mwami Yesu Kristo ubu kiwudutije. Rero Mana turadugije ikimazi cyo gushima. Hanyuma Yesu, wakoze ko waturinze, wakoze ko waturindiye abacu, abo twavyutse dusanga ari amahoro. Turagushimiye, turagukengurukiye. Abavyutse nabo hari ibibazo binabiri yabafise, nabo nyene baragushimiye, kuko ngo muri byose dushime. Hanyuma Mana turabateruriye mu biganza vyawe. Mwami Mana data wa twese uri mwijuru, ibibazo bafise Mana urabizi, ibituma barara bahagaze Mana urabizi. Harabarara bahagaze kuko babuze aho barambika umusaya, harabarara bahagaze Mana kuko bafise ibibazo bitandukanye Mana yo mwijuru bibaremereye, bakarara barira ijoro ryose. Hari n'abandi baraye bahagaze kubw'impamvu zina zitandukanye Mana yo mwijuru. Abo bose tubakoranije hamwe, tubateretse mu biganza vyawe Mana yo mwijuru. Wowe nyene utugirira imbabazi, kandi ukaba udukunda urukundo ruhebuje. Uraba umuntu umwe wese afise ibibazo Mana, umugendere umugiriye neza. Uyu munsi Mana ubu umunsi wo kurema amashimwe mu buzima bwiwe, nawe azogushimira Mwami Yesu Kristo. Uzobukoze. Hanyuma Mana nkuko nubundi dusanzwe tubikora, erega Mana yo mwijuru tutari kumwe nawe nta kintu na kimwe twokwishoboza muri buno buzima. Erega Yesu turagutumiye, turaguhamagaye Mana. Ikiba kituzanye kindi ni ukuguhamagara kugira ngo ubane natwe Mana. Erega Yesu umunsi ni munini, Yesu biba biturindiriye ni vyinshi Mana yo mwijuru. Turagusabye ngo twitangire imbere Mana, usene inzira ahataringaniye uharinganize, imisozi uyihindura ibiyaya mu izina rya Yesu Kristo. Imitego yose umwa Satani agenda aratega imbere yacu uyitegure mu izina rya Yesu Kristo, maze tugende twemye. Udufata ukuboko Mana, turagutumiye mu maprograme n'amaproje yacu, turagutumiye mu migabo n'imigambi tugira Mana, kuko Yesu Kristo twebwe turapanga, ariko ivyo udashatse ntibiba. Erega Mana yo mwijuru, ibintu urimwo bigenda neza, kandi ibintu urimwo biha umugisha, kandi mu vyo tugusaba n'umugisha urimwo, umugisha ugaragara wifatika. Erega Mana yo mwijuru, ngo abuhezagiye Mwami Yesu bahamariba, urabaguriye
ukabagwira mana yo mwijuru, ukabaha amariba yo hepfo nayo haruguru, ukabaha ubutunzi, kuko ngo mu mugisha utanga ngo harimo n'ubutunzi. Erega Yesu Kristo aratanga ubutunzi. Ega mana hariho abariko baragutakira bagusaba amafaranga, ega mana urayatanga turabizi, kuko ifeza n'izahabu n'ivy'iwawe. Ndakwinginze mana ngo abantu bawe nabo bahezagire, ica amaboko yabo yerekeje gukora ugiha umugisha, ngo kandi umugisha utanga ngo nta mubabaro ubuvangamwo. Nico gituma mana yo mwijuru tuguhamagaye mu vyacu, kugira ngo ivyo tuza gukora vyose ubihe umugisha, ushireho itandukaniro y'umugisha wawe n'abaronka ibintu biciye mu bugunge, uzoba ukoze mana yo mwijuru. Rero Yesu nongeye gushira mu biganza vyawe impfuvyi n'abapfakazi, mana batagira shinge na rugero, ubibuka ubagirire neza, kuko inganji n'ubuntu ari ibyawe ibihe vyose. Vyose rero mwami wacu birabuka ushaka, ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu tubisavyemwo, amena.